Joseph Kabila nuwahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa. Yabaye umwe mu bategetsi ba Afrika bakomeye hafi imyaka 20 kandi avugwa mu batunzi ruhebwa. Tugira tubabwira amwe mu mabanga y'ubwo butunzi ibyo twibaza yuko bitazogwa neza Joseph Kabila. N'amabanga atari bwaboneke muri Afrika, BBC yaronkeye isoko muri banki. There must be an investigation because everything we have seen could be just the top of the iceberg. Actif dans 11 pays d'Afrique et d'Europe, BGFI Bank déploie une expertise haut de gamme et reconnue. Aya n'amasanamu ya banki yo muri Gabon izwi nka BGFI, bivuga Banque Gabonaise et Française Internationale. N'amasanamu akomeye muri ano matohoza ya BBC Africa Eye. Être votre partenaire pour l'avenir. Igihugu canje Congo ni kimwe mu bihugu BGFI ikoreramo. Hanyuma ni banki ikundwa kadre muri Congo. Byari bizwi yuko Joseph Kabila yayiziganirizamwo akiri perezida. Nko ku mahera 10 akoreshwa na BGFI mu gihugu, ane yaraya Gloria Muteyu, mushiki wa perezida Joseph Kabila. Francis Seremani yarerewe kwa Bakabila, yari umuyobozi w'iyo banki mu gihugu. None ni kuki umuryango wa Kabila ucuditse cyane na BGFI? Uku niko Jimmy Kande ari mu bagwanyi biturire yibaza. Derrière Gloria et Selemani se trouve l'ex-président Joseph Kabila, et avoir Joseph Kabila comme partenaire, bien que pas de manière officielle, était une aubaine pour une banque. Jean-Jacques Lumumba yahoze ari mu barongoye BGFI i Kinshasa. Muri 2016 yaravuye mu gihugu, ubu ari mu bamira batabaza. Je décide finalement par après non seulement de démissionner, mais de mettre en lumière ce qui est réellement arrivé et toutes les bévues qui se sont passées au sein de la banque. Amabanga Jean-Jacques yasohoye na makuru akomeye yatumye Kongo Kinshasa yandikwa ko mu binyamakuru. Ibihambaye ni byavugwa bya miliyoni 43 z'amadolari y'abanyamerika yavuye mu makori y'abanyagihugu yabitswe muri BGFI ku izina ry'uruganda rw'abigenga bacuditse na Joseph Kabila. Donc avec les révélations que j'avais fait, c'était le moment de mettre les choses au clair pour pouvoir sauver la situation. Mais ils n'ont pas fait. Pourquoi, je ne sais pas. Inyuma y'imyaka 5 Jean-Jacques asohoye ibyo binyegezwa, ibyavuye mu matohoza yatangujwe na leta ntibiramenyeshwa. Joseph Kabila yamye ahakana yuko yakoresheje ijunja ryiwe nka perezida mu gutunga. Amategeko ya Kongo Kinshasa ntabuza abanyapolitike canke imiryango yabo kugira urudandazwa. Hano yaganira na Al Jazeera. How much money have you made from your 18 years in control of this country? When I came into politics, it wasn't about money, it was about a mission. And each and every critic who's been using that same argument left and right has not yet come up to give you the figures that you're asking me to give you. So I believe it's a very subjective question. And I don't answer such questions because they're just baseless as far as I'm concerned. Kuva ivyo binyegezwa bibonetse muri 2016 hari amakuru mashasha afatiye ku mabanki yabonetse. Ku bwa BBC ikoranye n'ikinyamakuru c'amatohoza Mediapart, ishirahamwe rikingira abamama bagwanira intwaro nziza muri Afrika n'urunani rw'ibimenyesha amakuru vya Buraya byiharije ubuhinga bw'amatohoza, hanyeguruwa amakuru indiri akomotse muri banki BGFI. Jean-Jacques akiri mu buhungiro yemeza ko gusubira mu gihugu ubu ko bari nko kwiyahura, ariko yaremeye gufasha muri aya matohoza. Le but pour lequel aujourd'hui j'ai accepté de mener ce combat assez difficile et périlleux et surtout très dangereux, c'est parce que je suis sûr qu'il y a de l'espoir devant. Muri BGFI amatohoza yashimikiye kuri konte yiswe Présidence de la République. Muri BGFI iyi yari konte izwi ya Joseph Kabila akiri perezida. Ntiyari konte yiwe bwite,
ariko imwe mu zindi nyinshi za leta zuguruwe muri BGFI. Jean-Jacques aribuka ko iyo konti ariyo yacako imishahara y'abakozi bo mu biro kwa perezida. C'était un compte qui était géré par l'assistant financier Emmanuel Adropiako. Et il était à cette époque-là l'assistant financier du chef de l'État, donc de Joseph Kabila à l'époque. Ikigaragara ya matohoza yerekanye ubwa mbere nuko iyo konti yakoreshwa muri 2013 mu bindi bitari imishahara gusa. La seule relation directe que j'ai eue sur ce compte, c'est qu'à un moment donné, nous avons eu à faire un prêt de 3 millions de dollars. Jean-Jacques avuga yuko Francis Selemani yatwara BGFI ari we yamubwiye uko bikorwa. C'est ce que je retiens ce jour-là parce que très tôt le matin, j'avais été appelé par Selemani pour dire que je devais disponibiliser 3 millions de dollars sur le compte de la présidence de la République, que M. Emmanuel Adropiako était censé venir retirer très tôt le matin. Amahera yasohogwa mu noti cash. Bivugwa yuko atanyandiko zajana n'ivyo bikorwa zabaho. On me met la pression sans aucun document pour libérer 3 millions de dollars sur le compte de la présidence de la République. Byagenze gute ngo miliyoni 3 z'amadolari asohogwa uko kandi konti itari karenga 9,792 n'ibicindwi ico gihe? C'était un crédit, une ligne de découvert qu'on devait donner pour le besoin des fonctionnements et des besoins de fonctionnement. Ikinogo c'umwenda kiba kiriyanditse uwo munsi. Il n'y avait pas de motif clair. C'était qu'il fallait juste donner 3 millions. Ça devait se passer avant 8h30. L'argent devait sortir du compte, mise dans une mallette, remise à M. Adropiako, et c'était ça le but. Mu mategeko ya Kongo kirazira gusohorera rimwe ayarenga 10,000 mu manoti cash. Kiretse mu bihe bike cyane byemejwe ko bidasanzwe. So the maximum amount they limited at $10,000. There are exceptions to that rules because, as you might know, the DRC financial system is shallow and underdeveloped. And in so many parts of the country, there is no bank facility, there's no financial facilities. And then sometimes, for example, paying public servant in some part of the country, there is no other ways than moving a huge amount of cash for such a transaction. Urugero rwa dolari 10,000 ruranafatirwa ko nk'iyo hari vyaduka canke kumvuza umutekano, ariko ingingo ziherekezwa n'inzandiko nyinshi zikomeye. There must be explicit authorization. Niko vyoba vyaragenze ico gihe none. Je devais arriver très tôt, libérer cet argent, faire une mise en place sans soubassement et régulariser les documents après. Inyandiko za BGFI zasa nk'uku kuko inyandiko nyazo zatunganijwe nyuma yuko Jean-Jacques yari yamaze gutanga ayo mafaranga. Ivyemezo nyandiko ntibiboneke. On se retrouve face à des opérations dont on ne connaît pas réellement celui à qui bénéficient ces opérations. On se retrouve face aux normes prudentielles qui sont violées par la BGFI. Ikibazo ni Joseph Kabila yaramenye ivyayo mafaranga yasohotse angana uko ava kuri konte yiwe izwi. Jean-Jacques aremeza ivyazi. Je dirais que si, parce que c'est son assistant financier qui gère ce compte. Il avait un contrôle sur le compte parce que c'est lui qui signait au nom du chef de l'État sur le compte. Tubajije Joseph Kabila ko yamenye ivyayo mafaranga canke ko hari ico ubwiwe yayungutsemwo, ntiyashimye kwishura. Uburanira Emmanuel Adropiako we yatwishuye yuko ivy'umukiriya wiwe yarajejwe vy'amahera mu biro vya perezida biri mu mabanga kubw'amategeko ya Kongo Kinshasa. Yaba bank BGFI, yaba Francis Selemani ntaco bishuye. Tubuye yuko inyuma y'amezi 6 ca kinogo cari kuri konte ya presidence hagiye hariyongera ko ayashitse miliyoni 330 n'amadolari 6.47. Ariko ntivyari biheze. Ubu twonyegurura ubwa mbere yuko itariki 23 z'ukwezi kwa 12 muri 2013
kuri iyo konte hindiyeko ingabire ya Noeli y'amadolari miliyoni 3,340. Ayo mahera yavuye kuri konte yo muri BGF nyene y'uwundi mukiriya yoba yakorana na Joseph Kabila. Dutera imbere. Ishirahamwe Entreprise Générale d'Alimentation et Logistique ni ishirahamwe ry'abigenga ryo muri Congo ryinjiza imfungurwa mu gihugu. Sénégal vient garantir la sécurité alimentaire au peuple congolais en mettant à sa disposition de produits frais de bonne qualité et accessibles à toutes les bourses. Egal, muribuka ishirahamwe ryigenga Jean-Jacques yatwibiye akabanga ko muri 2016 ryashiriwe kuri konte yaryo muri BGF miliyoni 43 z'amadolari ava mu matagisi y'igihugu. Muribuka amakuru yanditswe ico gihe. Reka dufate ko ari amakuru yataye igihe. Muri ano matohoza ikindi kigaragara nuko za miliyoni 3,340 yashigwa kuri konte ya presidence yaravuye kuri za miliyoni 43 z'amadolari y'amakori y'abanyagihugu. Niko vyabirijwe kugenda kuko ayari yo yonyene yari kuri konte ya Egal ico gihe. None kuko amakori y'abanyagihugu atishwa kuri konte y'abigenga avuye kuri konte y'igihugu yerekeza kuri konte y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Je ne sais pas si ça pourrait se passer dans quel pays, mais il s'est fait. I cannot imagine what Egal was paying the presidency for. I try really to imagine what could have been the other aspect, the other side of the transaction. I couldn't really find any. Ko Joseph Kabila yobazi ivy'aya mafaranga, intumbero yayo nuko wewe ubwiwe hari inyungu yabikuyemwo yaranse kuvyishurako. Egal yarakanye ikosi ryari ryo ryose ivuga ko itigeze ihabwa amahera na leta, yongeye koko ahubwo yahawe na leta y'ubu impusha ziyongereye. Iyi leta nyene yatanguje amatohoza kuri za miliyoni 43 z'amadolari. Kuva muri 2016 aho Jean-Jacques akomeye akaruru, uburongozi bukuru bwa BGF buri muri Gabon bwarahanganye n'inyandiko z'ibinyamakuru ku bikorwa by'igisata cabwo c'ikinshasa. Bwaciye butanguza n'igenzura ry'ibikorwa kuva muri 2018. Haheze amezi abiri iryo genzura audit ryerekana yuko igisata ca banki c'ikinshasa gikora nabi cane, ko banki ihagaze nabi cane. Twasubiye kwa Jean-Jacques. L'audit interne en 2018 qualifie la gestion de calamiteuse. On voit très clairement des conflits d'intérêts permanents, où on a des actionnaires qui se retrouvent dans des sociétés clients. Ibyavuye mu igenzura rya banki nyene ntivyigeze bishigwa habona. Haheze indwi zibiri ivy'iryo genzura bimenyeshejwe abakorera banki, Francis Selemani yacinzwe ayandi mabanga ku cicaro c'ibanki muri Gabon. Bivugwa yuko yahawe miliyoni 1,400 by'amadolari yimuwe avanwe i Kinshasa. Yahavuye asezera muri BGF mu kwa 11 muri 2018. Kuva avuye mu kibanza ca perezida muri 2018, Joseph Kabila yagumanye iteka ahabwa n'ibwirizwa shingiro akaryo ko kugumana ijambo mu ntwaro y'igihugu. Mu itangazo yashize ahabona, Joseph Kabila asigura yuko ivyagirije biri muri aya matohoza atashingiro bifise. Asigura yuko ivyemezo birimwo atari vyo, ahubwo bigamije konona isura y'intwaro yiwe n'iy'igihugu. Yongera koko atasano riri hagati y'ubutegetsi bwiwe, ibanki BGF, inzego z'igihugu, amashirahamwe ndetse n'abantu bavugwa muri aya matohoza. Kongo icigwa mu bihugu ku isi ibiturire vy'irayi. Ifise ubutunzi budasanzwe mu butaka, ariko abanyagihugu baronka amadolari arenza 2 ku munsi ni mparugo. Naho biruko nuko harabizera ko ibintu bizohinduka. Et donc ça doit s'arrêter à un moment. Il faut que les gens qui détruisent ou qui arrivent à détruire l'avenir et à limiter ce rêve de voir un Congo grand puissent être mis en état de nuire. Et je crois que un projet comme celui-ci permettra à remettre l'espoir à ce peuple.